twavuze ati umuntu wese abonye umuntu wiwe yanyurujwe atubwire twese tuje mu byambu iga abantu bafite ibintu byinshi iga mu gihugu nta bamarayika bariho je nagiye muri Amerika muri departement d'etat baca bambaza ngo mu Burundi ngo mwarafunze abajournaliste bashobora bazibazo ni none abajournaliste s'abantu jabona mfise itike ya rero turunda ndamera nabi ndabaza abajournaliste s'abantu ngo yango agateka ngo kw'abajournaliste sinzi ibintu bagiye barambwira nanje nari nadori camuga ni umujournaliste yitwa naka intuzeye idosiye inimero ni mwamuciriye amezi 31 si imyaka 5 n'ukwezi kumwe nafunzwe muri Amerika. Mbona imishatsi yatanguze irahindukira uko yigombeye ibi by'abantu bafite ibintu byinshi kunyuruzwa icyo gihe nagiye muri Amerika narinzi byinshi twasanze kuva 60 rakangaye hari imyaka afise nkari umunsi muri Amerika batisha umuntu umuntu atishwe wari umunsi umwe nari ndawuzi itariki ibi bintu by'ubuzima bwa misi yose abantu ntumenye ivyo bapfa bamwe bapfa amahera abandi bapfa abagore urumva ibintu bapfa ni byinshi rero ukibona ikintu kibuze nyarutsa kuvuga tuje mu byambo abantu barapfa utuntu twishi ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitira ingumu umunyicire nicyo twavuga tuti abantu bose tuzabona semero turaza mu byambu ahura cyo kugenda umuntu ngo uti naka kataboneka kuma afite ideni y'abandi bariko bamurondera yinyegeje umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka hanyuma abantu rero ikintu bavuga n'ingorane bafise rero iyo habuze hari umuntu yabuze barambwiye nko mu Rumonge ngo barigeze kumbwira abantu umuntu babuze bagasanga yapfuye ugashoboza tuti none ujya hari usanga ari cyo bapfa n'undi muntu yega abantu bose sabatagatifu yega hani kwisi Jesi nibaza ko kwisi ari n'umuntu atagira icumuro kwanza umva rero ivyo byose ni ibintu bishika igihugu naho kiba ari gito ni kinini ingorane ziri mu gihugu ni nyinshi Nidora tufite amadosi abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore ntituzifise kandi bagumya banga barimo ugasanga umugumya banga bamushiriri ugasanga ntuze yagize uku umugore gafata amazi amarike agashwa ku muntu agacapsha wese rero ingorane zaba ziriho hari abantu bapfa ibintu byinshi gusa iyo uhagize ububura vuga uti mwene nakarabuze ringa tukaja mu byambo twese barukoti ntibigeze kuza agashinge ntikaje genda umengo ndavyibuka nta bintu by'agashinge amenyo amakoti ngo barukoti amahari y'abantu ngabaze yo gutera igihuwa ngaha mu gihugu ndibuka hari igihe bavuga ngo igwarisho biko biratangwa bakavuga ngo byatanzwe ngo na kirohokera akiri mu gisoda ntavyo bigeze kumva bagira hariya hari abantu bagiye kwivugira ikinyoma hari abantu bwa mbere batanezerwa n'ingene igihugu kimeze rega muramenya yuko n'igihugu itekanye atanumwe ari bamenye kukamisha intambara rega hari bamenye kubona amaraso aseseka rega hari bamenye gupakira abantu bapfuye mu makamyo ubu bavuga bati mana mushobora byose mbe tuvuge gute gabasha yuko none imyaka 3 yashaka guhera atabantu bapfuye bariho
kuvuga rero ngo ibigwanisho none je no ubundi abibeshuze gute uvuze ngo imipanga kwanza bavuze Fondation Pax Burundi yiwanje ngo kontenere zizina ndakuye mu Bushinwa ngo ziva ikoberetse zaje Makamba mugasina ntibasigura ingenzi zavuye Makamba zikaja mu Gatumba sinzi ngira kwera twe mu kumoso dukoresha urutaro yatwaje tuguruka mbwa mu nywanza mbona bavuze ngo ivyo ngo sivyo je nagize ndavuga wache baseme kina wenyewe bareke bavuge mbwa n'umugumya wanga sereke bavuge wacu urabareka bakavuga burya ikintu kuvuga gihuha kuvuga abarundi twarabapanze ubu bafise urabona uvuze ikintu nticinjira hariho parapluie ntushobora kuba umunyagihugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nani bashaka kugira ngo ni babandi umwa kubita igihuha nico gituma rero nk'ibi uvuze ngo ibigwanije bwo ratangwa bya nini ingabo z'u Burundi zikwiye uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane sigusunikana n'indege kamwe n'ibibasho byo ari ivyiki ingabo ntizikwiye nubu naho kuvuga tutinjira 40 baca biyinjirira twarabapanze igihugu cyose agomba kwinjira igisoda injira nuzo bavuga ngo abasoda bahayigwanisha umva rero ni je nditwengera none nk'umuntu atacakora atari kuvuga igihuha gusa wagomba avuga iki wowe twateye amavoka ko twe turabagarikawa ko mu myaka 3 ingore ibintu byose bijanye na importation twabehejeje ibyo yobikuvugira hariho umuntu yanditse ibintu ijana byotuma ugendera Burundi ibyo muntu uzomushore bijya bitabunda bikeneye amazone yose turunkira abantu ibintu ijana byotuma tugendera Burundi twihera amazone shabi isomere ibyiza byo Burundi ibintu ijana byotuma ugendera Burundi safi nk'ubu ukwandika imisho n'imigenzo y'Ikirundi ngene umurundi abo umurundi original cha tumugurira tukaca tumupromotinga